Ndasubiye kubaramutsa mweba nywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi batandukanye batanguye gusaba seni gutanga imihoho, kuko biboneka neza ko amatora iriko irategura yaba azaba muri uno mwaka ndetse n'ay'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka wa 2027 yose azakwega akarambaraye mu gihugu. Hakaba ari amakuru avuga ko ayo matora ashobora gukurikirwa n'ubwicanyi, kuko abarundi ntibiteguye kumva ibizayavamo, kandi CNDD-FDD nayo yari yateguye umurwi w'imbonerakure uzahorahoza abarundi bose bazagerageza kwerekana ko badashimye ibyavuye mu matora, mu gihe biboneka neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buri gukora ibishoboka byose kugira ngo bukumire indi migambwe yose ndetse barabuze abarundi. Murabikurikira mwidonido y'amakuru, aho muza kumenya amakuru menshi yerekeranye n'amatora, ndetse mukaza kubona ko byanze bikunze aya matora yo mu Burundi ashobora gukwega akarambaraye mu gihugu. Turanababwira ku makuru arabana n'umutekano, aho ibintu bitoroshe na gatoya mu bihangange bikomoka muri CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi akaba ariko aranyinyurana n'ibindi bihangange bishaka kumukura ku butegetsi, harimo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo uherutse kurusimba azize ishano yahawe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Nabyo nyine murabikurikira mwidonido y'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'umutekano, aho ingabo z'u Burundi zikomeje guhonera muri Kongo ariko ataba ataco bibwiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba hari amakuru avuga ko hari umujenerali ukomeye cyane waba umaze iminsi akorana ibiganiro rwihishwa n'igihugu c'u Rwanda, ndetse hakaba hari amakuru avuga ko ariko araganiriza abasoda b'u Burundi bari muri Kongo abataricwa kugira ngo bagaruke mu gihugu, ariko bagaruke baje kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka niko ryo keza ko gupyondaho, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abarundi batandukanye batanguye gusaba ko umurwi seni wotanga imihoho, kuko ntaco umariye abenegihugu, nta n'icyo uriko arakora kugira ngo utunganye amatora neza, uretse ko uriko arategura amatora ashobora kurangira ibara rigwa mu gihugu c'u Burundi. Abarongoye umurwi ujejwe gutunganya amatora basabwa gutanga imihoho kugira bahagarike amabi akunda kwibonekeza aturutse ku matora atateguwe neza. Ibyo bisabwa n'ihuriro ry'abarundi bishize hamwe kugira baharanire gutsimbataza demokarasi AS Rapide Seruka, babicishije mu ikete baheruka kwandikira abarongoye umurwi Burundi seni ku igenekerezo rya 5 ukwezi kwa 3 2025, ryatewe ko umukono na Bob Rugurika asanzwe ari umpuzabikorwa, koordinateri na Visi Nyandwi umuvugizi
w'iryo huriro. Muri iryo huriro AS Rapid Seruka bashikiriza ko umurwi w'amatora wama uba inkwezi y'amarere mu mabi atandukanye harimwo ubwicanyi byama byibonekeza kuva mu mwaka wa 2010 biturutse ku matora aba atunganijwe nabi. Aha bagagaruka ku bwicanyi bwibonekeje mu matora yo mu mwaka wa 2010, mu mwaka wa 2015, mu mwaka wa 2020 haba mu nteguro yayo n'inyuma yayo. Muri ayo matora abarundi benshi bakaba barishwe bazira ibyumviro byabo bya politike n'imigambwe baturukamo. Ibihumbi n'ibihumbi nabyo by'abarundi bikaba byarataye igihugu birahunga kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD. Ubwo bwicanyi nayo yandi mabi byama byibonekeza mu matora adatunganije neza, bikaba ari byo biraje ishinga iryo huriro AS Rapid Seruka mu matora yemirije kuba muri uwo mwaka wa 2025-2027 bafatiye ku kuntu ayo matora yatunganijwe guhera mu iyandikwa ry'abazoyitabira, ikumirwa ry'abandi burundu bo mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD ndetse n'isamburwa ry'imigambwe yari ikomeye mu gihugu. Kigeretse ko muri ino minsi hakaba hariko hibonekeza urwaruka rw'imbonerakure ruriko rukoreshwa imyimenyerezo ya gisirikare rwongera ruhabwa ibigwanisho bicira umuriro hirya no hino mu gihugu. Kubera ko bimeze kugaragara ko umurwi w'amatora seni wama ufasha muri ayo mabi yose n'ubwo bwicanyi bizigamitse igihugu. Muri iryo huriro AS Rapid Seruka risanzwe rihurikiyemwo abarundi batandukanye basaba abarongoye umurwi seni mu matora yimirije uwo ari we wese matora yimirije uko ari indwi, abakomiseri uko ari indwi, gutanga imihoho. Bagasaba leta hari gutunganya ibiganiro bidakumira ku barundi bose kugira habone gutunganywa amatora nyakuri arimo umuco ahurikiyemwo abarundi bose. AS Rapid Seruka irangiza isaba abarundi umurwi seni gufata nkama iryo cyete bandikiwe ndetse bagakora ibishoboka byose bagahagarika amabi ariko arakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho CNDD-FDD iriko irafuruguta kugira ngo ikomeze kugirira nabi abarundi batandukanye bo mu moko atandukanye. Akaba ariyo mpamvu abarundi batandukanye bariko barasaba ko Ndayishimiye ndetse n'abamushigikiye bari bakwiye guhagarika gukora amabi bariko barakorera abenegihugu kuko birarengeye urugero, ndetse benshi baremeza ko aya matora agiye kubayo azakwega akarambaraye, kuko no muri CNDD-FDD ubwabo ntago bishimiye nta nubwo banyuzwe n'ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi, kugeza naho bamwe murakomoka muri CNDD-FDD nabo batifuza ayo matora kuko babona neza ko ari amatora ataco yoza guhindura, kandi bakabona ko ari amatora ashobora gukwega akarambaraye mu gihugu, dore ko abatari bakeya bemeza ko aho igihugu kigeze uyu munsi ari habi cane, akaba ari igihugu kigeze ahatemba, ndetse akaba ari igihugu kigeze ku mfiro kubera ibikorwa biteye isoni kandi bibabaje biriko birakorwa n'ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD, ndetse benshi bakemeza ko aya matora ashobora gukwega akarambaraye mu minsi iri imbere, mu gihe abarundi bijunja n'ijambo batashira hamwe kugira ngo bahagarike amabi ari gukorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Tuve kuri ano makuru arabana n'amatora, amakuru yacu tubandanize ku makuru ari kuvugwa muri CNDD-FDD, aho inyinyurana ribandanya hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibindi bihangange bishaka kumukura ku butegetsi, mu gihe biboneka neza ko igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba, kandi biboneka neza ko abarundi batagikeneye CNDD-FDD biturutse ku gutwara nabi kwa Perezida Evariste Ndayishimiye.
akaba ariyo mpamvu abatari bake basaba Ndayishimiye ndetse n'abo mu mugambwe we gutanga imihoho. Amakuru dufise kandi yizewe nuko hari abajenerali bakomakomeye bakomoka muri CNDD-FDD bafatakanije n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bakabikora ku buryo atamaraso ashobora guseseka mu gihugu c'u Burundi, bakabikora mu buryo bwiza. Ibi byose bikaba ari ibintu biriko biraba byerekana ko mu Burundi hashobora kuba inturika zikomeye cyane mu minsi iri imbere, igihe abarundi bijunja n'ijambo batahaguruka ngo bahagarike aya mabi atagira izina ariko arakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse benshi bakabona ko byanze bikunze CNDD-FDD igejeje igihugu ahatemba, ndetse benshi bakaba bemeza ko aya matora ndetse n'ibikorwa bibi Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora n'abo muri CNDD-FDD babibona, akaba ariyo mpamvu nabo bifuza kumukura ku butegetsi, kuko babona neza ko igihe batabikora byanze bikunze bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye cyane, hakiyongeraho n'agashavu gakomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yateye abavuga ko bari mu iraryi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe wo ku butegetsi Reverien Ndikuriyo uherutse guhabwa isumu Imana igakinga ukuboko, akaba avuga ko byanze bikunze agomba kwihora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye uko byagenda kose, ndetse akavuga ko agiye gukoresha ingufu ze zose kugira ngo azagere mu mwaka wa 2027 atari we ushobora kwitoza kugira ngo arongore CNDD-FDD, ahubwo icyo gihe kizagere yaratawe mu mvuto cyangwa se yarahunze igihugu. Tugaruke nanone ku makuru ariko arakwirakwira hirya no hino avuga ko ibintu bitoroshe na gatoya, ko hari umujenerali waba uriko uragambanira Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko benshi bakemeza ko umujenerali nyabuna ahubwo atariko aragambana, ahubwo ashaka gutabara igihugu agikura mu kangaratete ndetse agikura mu bihe bibi Uburundi bumaze gucishwamo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru adushikira aturuka mu nzego z'iperereza mu gihugu c'u Burundi yemeza ko ibintu bikomeye cyane hagati ya Ndayishimiye ndetse n'undi mujenerali ukomeye cyane mu gihugu, kubera ko we ubwiwe atigeze ashima ndetse atigeze yemera ibikorwa bibi biriko birakorwa na Ndayishimiye byo kurungika ingabo z'u Burundi gupfira muri Kongo. Ayo makuru avuga ko uwo mujenerali yoba ariko araganira n'igihugu cibanyi c'u Rwanda mwibanga ntangere, akaba afise umugambi wo gufatanya imirwi yitwaje ibigwanisho iri muri ubuseruko bwa Kongo, ndetse akongeraho abarundi bafashwe na M23, hakiyongeraho abasirikare b'u Burundi bamaze igihe basaba gukurwa muri Kongo ariko bikaba byarananiranye, ahubwo bakabandanya kwicirwayo. Ayo makuru nyine akavuga ko uwo mujenerali ashaka gukoresha abo ngabo amaze bakikinga mu kiza igihe M23 bigeze Uvira, bakambuka Uburundi bagatanguza intambara ku gisirikare c'u Burundi, ariko iyo ntambara ikaba yaba yamaze gutegurwa neza ku buryo abasoda b'u Burundi bari mu gihugu bazajya bahita bamanika amaboko, bikarangira bageze ku rugo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye bakamufata bakamupfunga, hanyuma ubutegetsi bugahabwa undi muntu ushobora kuza gutunganya ibibazo, ndetse akareka ko ingabo z'u Burundi zigumya guhonera mu gihugu ca Kongo, aho benshi bemeza ko atanico ziri gupfira. Ayo makuru arahambaye, turaza kubashikiriza amakuru yacu hanyuma, aho tuza kubabwira byinshi bigendanye n'uwo mugambi uri gutegurwa n'umujenerali, ndetse tukaza no kubibwira ibihugu bikomeye rutura byaba bifisemwo ukuboko, ndetse n'abanyepolitike yaba abari mu gihugu c'u Burundi yaba ari hanze, ndetse n'abarundi benshi bashigikiye icyo cyifuzo cyo mujenerali ushaka gutabara igihugu c'u Burundi abicishije mu ngufu. Byose nyine nta handi wabikurikira uretse kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi.
ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.